bagize ibintu bararaba baravuga bati burya agashitsi ka kera kavumbika umuriro sibyo niba utabyemera genda ufate igishitsi cy'umukaratusi cyo kubabiriki ufate nayo imikaratusi ngo ni ya kijambere hamwe gucane cya gishitsi kandi ucane cya kindi cya kijambere hanyuma uzocuze ubwire umuriro uzorama gusumba uwundi niko bimeze wewe utangura kwawe basanga ngo fesibi ufise ubuhanza shimira Imana none iki gihugu ko cyari abana babo bacu ni waba wagize Imana akabakiriho amasigariya shimira Imana begere bazokubwira ati burya bigenda uko bigenda kuri muri Bibiliya kubasoma Bibiliya impamvu mvuga ngo n'amajambo ya kwasi n'amajambo ari muri Bibiliya kuko ngo umuganugana kariho nayo mukora iki byanditse muri Bibiliya ngo byabaye kugira ngo twigishe aburungano bw'ubu siko muri Bibiliya rero umwami witwa Salomo amaze gutanga arabaca bibaza batanze iki gutanga n'iryo jambo bakoresha iyo umwami yitavye Imana amaze gutanga rero hari yitwa umuhungu wiwe yitwa Rehobowamu uwo muhungu we Rehobowamu rero yarafise izindi soresore bagendana zikamuhanura gushira amategeko y'umukazo mu gihugu abatama bahanura se baramwegera ati nyabuna burya so wawe nawe yatwiriye ibindi biriye we nawe uboca ubandanye nawe ushike umukazi ati ahubwo raba ugenze ukuntu atetse ndabumvise aca kugenda aza kuraba abasore akireka bwagutama bwawe bose kubwadata bwaje ndabumvira ujambo bese ukuntu ndabwishuye wiki atiyo tigendo wabeti nimba datangira iti nari nongera ndabakaze ndabamiye sawa maka mutangure yuko ndi umwami koko muravyo byaganishije Israeli yaratabaguritse bicika mu bwami bubiri ibyo byanditse muri Bibiliya sibyo ndiko ndembana sibyo ndiko ndidafonda byanditse muri Bibiliya mugabo ngomba kubabwira yuko agashitsi ka kera kavumbika umuriro niko basokuru babivuze aha turiko turahanurana hano turimo abakiri bato turimo n'abahumuye ubona umuntu ahumuye mu musuzugure ni igiciro cy'ihanga kiduze kubera turagera gute sasa nimba dushikirwa sisiteme bimaze iki kwitwa biriya bimaze iki abongereza ni bavuga ngo we are on the same boat. If it sinks, we all sink. If it sails, we all sail. Turabarundi bire ku bibi byose achana na upuzi turabarundi bire bibi byose nimwashaka mugiye mu migwi nimba muri abasenere point ibisigaye kwibaza ngo je ikintu kiriya futa mu mutwe ingorane zadutse zidushikira twese niyo mpamvu no gutora inyinshi y'ibibazo tubwiza kuzitorera hamwe twese. Ikibazo cy'abarundi nta mugwi umwe uharusha kugitorera umuti mugabo abantu twese tugiye hamwe ingorane dufise tuzitorera umuti. Nitwige gukundana, nitwige gukorera hamwe, nitwige gufatana mu nda,
twumve yuko kazoza kacu ni kamwe, nta kazoza k'umuseneri gatandukanye n'ak'uwundi muntu, nta kazoza ko mu ntara kanaka gatandukanye n'ak'uwundi kanaka. Kazoza kacu twese ni kamwe, kuko Imana iguma imvura ikayitugurira twese. Twumve yuko n'ibindi byose turabisangiye, kuko Imana y'Uburundi ni imwe, Uburundi ni bumwe, ibisigaye amazina n'imita uko mushaka, mugabo mwaba mwibuka yuko turi Abarundi twese. Abatimbo kakayina twese turi bamwe, ko ni muri agaciro mu Burundi Sangiya kabese nagaheye, turabavandimwe, turabavukana, turabarundi twese. Ageza kahiye ageza kahiye duca dutandukana, bikiri bibisi twese turi bamwe. Enda nashimwe ko tubijanye ishingiro, ari ibisi tubisangiye bihengaho nyene tubisangiye, ikumira tuca tubisezerano kuri sibyo. Hanyuma ikindi nosaba abatware guhera kubo hejuru kubo hasi, nkasaba n'abashaka kuzoba abatware tugire akigoro kandi tubishiremo n'ubutwari bwo kwiga kuba abasuku b'abandi. Kuba umutware si kuza kugira iturire, kuba umutware ni ukwikorera ibibazo byabo utwara. Kuba umutware ni ugukura abantu ahantu hari hasi bakabashikana ahantu hari hejuru. Uyu munsi rero abadutwara ngumva ko tubatera. Hari ibintu bibabaza mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, kati abantu bakamara indwi yose atamakara bafise. Bwa bushomeri buzoreka kubaho gute kujyane gutuma umwe n'uwundi ashobora basi kwirwanako bikahari. Leta ivuga ko ari umuvyeyi rero uwo muvyeyi leta niyumva umusonga Abarundi turiko nikumve hama ikora ibishoboka byose kugira ngo ibitezure uwo musonga. Umuyagankuba uboneye, umujene yironkeye ari kugura tondeze ashaka salon ko afira hano sibyo. Uwoza agatari kugira isemara ashobore kuba yokora watugurira imeza bana nk'ibi bana nk'iki wokibaza muri mba izi simba nilifunje cy'imbaho mwira batari nibyo basya akafuru tutundu bakashaka tutundu kigashije mu miliyoni akabo ufise imashini zimeze neza, imbaho z'umukaratusi niho muri ikintu n'iki kimeze neza kandi kiboramba gusumba kandi ku mafaranga make. None amafaranga y'agaciro cyo dukoresha kuzana ibintu by'igihe niyo leta zakora ibi. Leta rero n'itabare ikora ibishoboka byose umuyaga mubi witwe kugira ngo abantu mu mutwe ibyiyumviro ndazi biriyo aha bashaka gukora ibintu murahari muruzuye mugari ibikoresho ni shida. Igitabara umuyaga muba ugwiriye, umaze kugwira abantu icyo muzokora nimeza mugatanga gukora ibyo mwakoze. None kutubwira ngo nabigeze imbere rero hazoza igihugu cyacu na hafi twese umwe wese agomba kugira uruhare. Abatwara b'iki gihugu nibareke gufata igihugu n'itongo ryabo, nibo bari igihugu cyacu twese twavukiyemo twaganiyemo tuzobyariramo. Nibumbere ko hazoza kacu natwe bikaraturaba Abarundi twicarane
turabire hamwe uko igihugu cyifashe twiyumvire kazoza twiyumvire hamwe apana kazoza ka sisiteme kazoza igihugu icyo gikenewe murantunga ntabwo bibuka benshi muganga bakengurukiye subira kubipfuriza umwaka mushasha wa 2023 Imana ibahe umugisha ibahemo amahoro ibahemo ibibazo byanyu byose